turagukengurukiye cyane mukama, turagukengurukiye cyane nyagora ku ngoma, turagukengurukiye cyane mwami w'abantu. Iki gicaniro cya saa 10 muri iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ni wowe uduhaye umugisha wo kugicana, ni wowe uduhaye umugisha wo kuza kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, ni wowe utubwiye uti byuka dutungwa twanje, ni wowe utubwiye uti byuka bane banje. Dawe wa twese byagiye mu ijuru, ndakoni naje cyane kubw'iki gikorwa ukoze, nuko wabona ko bifise akamaro. Ni kenshi ugenda utwereka kudashaka ko abarozi batuzengereza, ni kenshi ugenda utwereka kudashaka ko abasi b'amahoro batuvogera, ni kenshi ugenda utwereka ko inyenyeri zacu zidakwiye kuzima. Ndabiguhereye kw'icyubahiro, ndabizamuriye ku buninazo bwawe. Ahabwa impundu, ahabwa ikuzo, sengwa na bose, ririmbirwa na bose, ninahazwa na bose. Turaje gushimagiza wowe mukama nyir'ijuru n'isi, kuko uri mwiza cyane, ufise ububasha bwo kudukura ku cyavu ukadushira ku cyanda. Bibiliya irambwira ko ubuntu bwawe ari ubw'imyaka yose. Byumvikana cyane ko uyu munsi wa gatanu ari umunsi w'ibyiza n'ibyishimo kuri twebwe turabyatuye. Ni umunsi w'amahoro n'amahonda, ni umunsi w'amata n'ubuki, ni umunsi w'agahimbare kirukana agahinda, ni umunsi w'akanyamuneza kirukana umujinya, ni umunsi w'ibyiza n'ibyishimo byirukana umubabaro n'umunaniro. Turabihererwa mu maraso ya Kristo, aho twerezwa ibyaha byacu byose, ni naho ibyo twahabwa byose umurozi atubidukura ko ngo byemere. Niyo mpamvu nambaje amaraso ya Kristo ngo atwike imyuka mibi yose ikikije ikibanza duherereye mu bwoko bwawe. Amaraso ya Kristo naturire atematongoza buri mashetani y'ubwoko bwose akikije ahari ubwoko bwawe. Amashetani ateza ugwiba nashe, amashetani ateza igisuzuguriro, amashetani ateza akavuyo, amashetani ateza umunaniro, amashetani ateza agahinda, amashetani ateza amaganya, amashetani ateza umubabaro. Amashetani niyirukanwe, ntarandurwe mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana nibuzewe kuri twebwe, ingabirano za mutima mwana nizururuke, kugira ngo inyenyeri zacu, wa nyenyeri y'urukundo n'igikundiro kazi, zuka muri twebwe wari warishwe n'abarozi batugendaniye. Wa nyenyeri w'ibyiza n'ibyishimo kazi, zuka wasiranye, zuka. Utamanzure muri twebwe, kuko intege nke zacu zari zaragufukereye. Wa nyenyeri y'ukuramba no kuroranirwa, wa nyenyeri y'ukubyara konsa no guheka, wa nyenyeri y'ukukuza no kuramura, wa nyenyeri y'ubwenge n'ubwitonzi,
tamanzurira muri twebwe, akakira muri twebwe. Uwiteka aratuzuye adutandukanije n'imibabaro, Uwiteka aratuzuye adutandukanije n'impfu z'agashinyaguro. Wa nyenyeri y'amagara meza we, Uwiteka aratuzuye adutandukanije n'uburwayi butandukanye. Wa nyenyeri yo gutunga no gutunganirwa, Uwiteka aradutabaye adutandukanije n'amakarande yo mu miryango tuvukamo. Wa nyenyeri y'agahimbare, Uwiteka adutandukanije n'umubabaro. Wa nyenyeri y'ubwenge n'ubwitonzi, Uwiteka adutandukanije n'akavuyo n'uruzererezi. Wa nyenyeri yo kunyotegwa iby'ubwami bw'ijuru, Uwiteka dukwiye kubidutandagura, aduhaye umugisha n'umunezero. Akakira muri twebwe, tamanzurira muri twebwe, garagarira muri twebwe, igikundiro cyacu kiboneke, amahoro yacu asasagare, ibyiza n'ibyishimo tubihabwe mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Abana b'Imana umubavu wabo motere neza Imana, ishikanwa ryabo ikimazi cyawe ntigisuzugurwe. Twaremereye Imana ko tutazoyiryarya, tuyemerera ko tutazoyishinyaguriza, tuyemerera ko tutazoyimaramaza, tuyemerera ko tutazoyitetereza. Nyenyeri y'ububasha, inyenyeri y'ubushobozi, inyenyeri y'ubwenge n'ubwitonzi, inyenyeri y'amahoro, ibyiza n'ibyishimo, inyenyeri yo kuramba no kuranirwa, inyenyeri yo kurondera no kuronka, inyenyeri yo kwerekwa, inyenyeri y'umwete. Tamanzura muri twebwe, tamanzura muri twebwe, tamanzura muri twebwe. Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi adutere iteka dutetera mu makuba y'ubwoko bwose. Aduhe umugisha n'umugwiza kuko turi abana b'ubwami bw'ijuru. Amen. Amen. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima ya twebwe igwiriye rwose, kandi urukundo rw'Imana ruduhatse ibyiza byose dukeneye. Maze inyenyeri zanyu zari zarazimye kuri iki gicaniro cya saa kumi muri za mujyi hagati ya saa 9 na saa 12. Turi ku munsi wa gatanu, igenekerezo ni rya gatanu kwezi kw'icumi na kabiri 2025. Ndasabye ngo Imana ikubwire inkingi ukeneye kumenya, kugira ngo inyenyeri yawe yame yakaka, yame irasirana, yame itamanzuye. Ntihakagire umurozi yongera kukwatura ku ijambo ribi ngo rikubeko. Ntihakagire umunyeshari akwatura ku ijambo ribi ngo rikubeko. Ntihakagire umunyenzigo akwatura ku ijambo ribi ngo rikubeko. Oya. 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 Barabatuye ko ngo nimuzobyara, murabyakira murabitunga mu mitima yanyu nimusubire. Ubundi Zaburi 116 havuga ngo nagumanye ukwemera. Niho navuga nti jewe ndaruhije cyane. Niho navuga nti giyababuni umuntu wese no mubeshi. None nzosubiza kumukama ku byiza byose yangiriye. Bozokiriza igikombe cy'ubukiriro kandi ntabazi izina ry'umukama. Iyo ni Zaburi 116 umurongo w'10. Bisigura iki? Yari afise umubabaro runaka, yari afise agahinda runaka, amakuba yari yamujeko, agera ku rwego buri umuntu n'umwe agirira icyizere. Ibi mwibuke yuko ini Zaburi yandi ntibavuga mweneyo. Ariko naho twogomba tukavuga ko ari Dawudi. Ntiyagize amakuba make, yagaragaye nk'imfuvyi kandi afise abavyeyi bakihari. Ko aravuze ngo mama mu byaha niwe yansamiye. Aravuga ngo nawe data na mama banaye, nagumye niteze kugira neza ko Imana nkiri kuri isi y'abazima.
ariko ngo kubera ko yagumanye kwizera nibyo koko yarabona yuko ibyago byamushikiye akabona yuko ibyago byamubayeko mugabo ntiyigeze yihebura no mu kantu na gatoya birangira abonye kugira neza kw'Imana imuteye iteka idashingiye ku gikundiro cya kuri sympathy ya se na nyina cyangwa undi muntu n'umwe imuha kuba mukuru w'abandi bamutaye baratabagwa kubwiye kugira ngo inyenyeri yawe ihore yaka ubwirizwa kugira iki ubwirizwa kugumana ukwemera biguma canke byoroha kubera kubwirizwa kugumana ukwemera ubundi Bibiliya avuga ngo umukama ntiwadukiza urupfu iyo uri mu gihe cy'ukwiheba wamaze gusagirizwa n'urupfu uba ushobora kwidodomba Imana igahunga uherereye shitani igakigutorana iyo uri mu gihe cy'igisuzuguriro iyo uri mu guteba kwinjira mu masezerano yawe iyo uri mu guteba kuronka ibyo wasabye Imana ushobora guterwa n'umutima wo kwihebura shitani kabirosi icyanzu ikudihiramo kuyo wihebuye wirukana Imana ariko Bibiliya avuga ngo ndakunda umukama kuko yumviriza ijwi ryanje igihe ndamutakambira nkakarane ku gutwi none zo mutabaza mu buzima bwanje ikwakwemera izigitire kukwemera ugume witeze ko uko sokuru Burahimu na nyokuru Isahaki bamusa sogokuru Burahimu na nyogokuru Sara ba Isahaki ba Yakobo ba Yozefu nta muntu n'umwe yarose ibyiza by'Imana adafise ikintu cy'umugozi cyari cyo guhangayika yatsinze Yozefu ngo yageze ku rwego icanye mu kigeragezo cya nyuma cabaye icyake musanze mu buriri bwagoye kwikura ariko ngo yateye Imana ataragisimba gira ibyizigiro wizere ko umukama aguma arondera bamwubaha kugira ngo abarondore kugira ngo abahezage kugira ngo abagwize ushobora kuba utezwe n'imigozi y'urupfu uhora n'indwara bahora bakuroze bahora baguhaye ishano bahora bagutongere ko amajambo mabi urabona n'igisokuru cyako kitakorohereje ubona nabo mugenda naciye mubona ko batakorohereje ariko ngo imigozi y'urupfu yari yantekeye wewe ngo yari yamutekeye imigozi uyitekurwa ko nande Kristo Yesu muri Yohana 11 niwe avuze ngo nimukureho icyo kibuye babona umuhisi ngo ko bakamuhambiri avuga ngo nimumutekurure baramuhamburura nta muntu wuko ari parufe ishingiye ku bikorwa byiza Lazaro yakoze ari parufe ituma Lazaro bamuzura badafutse amazuru mu migozi y'urupfu yari yantekeye amaganya y'umunyengari yanyugarije nari nzigirijwe n'amarushwa n'intimba niyo natabaza izina ry'umukama nkavuga ni mukama kinze ubuzima bwanje byumvikana ko iruhande y'ukwemera Imana sibyo iruhande y'ukwizigira ububasha bw'Imana iruhande y'ukwemera ko umukama akiza ko umukama atabara ongera wasamika akanwa nawe mutabazi asamika akanwa mutabazi mu maganya yawe mu makuba yawe mu gahinda kawe bwira Imana utekeze ubuzima bwanje igara abakristo mu bitunze mu mitima ko Imana ikiza mugabo mutazi gusaba urukiza rwawe umugore yaramaze imyaka 12 apfa amaraso yavuze ngwiki yavuze ati nata mugore yinjira ahantu hari abantu babagabo akaba atamugore cyane cyangwa y'umugongo bamaze gushibura ndacumuka ndagenda mukuru nuhanza ngavuze ati pfa kuvuga ijambo rimwe gusa
Kristo Yezu wakiza wese yamuvuga ngo yamubaza ngo ashaka ndakugirira iki. Hari abakristo muri biragi mu gusenga, ntabwo ibisabisha uhora usubiramo aribyo bizogutuma Imana igutabara. Asa muvuga uti urubavu rwanje ruragwaye, imihogo yanje iragwaye, imitsi yanje iragwaye, akamirameke kanje kase, amatwi yanje yase, umugongo wanje wanse, amaguru yanje yase. Zana bya bihimba wasigarana nta mubumvyi. Nimba umuntu yakoze imodokari adashobora kubura ikintu yibikiye, kandi abazi matière ashobora gukura mu igihimba cyo none kaje imodoka n'Imana yona ariko ko ariyo mu vyatutse wacu. Oya ko ariyo mu vyatutse wacu n'Imana yananiko. Ngo witwa Nikodemo muri Yohani 3 mu nziza Yesu Kristo na Yohani 3. Ngo arabwiye Kristo ngo none unashaka gusubira mu ndabo byeye ngo kuvuga ngo nitwongere tuvuka ninongera kuvuka sinzobona uwo data nipfuza. Ahubwo ati byawe n'umubiri cyabyawe n'umwuka n'umwuka. Ubwo abakristo muzi ko mu byago bisanzwe nta mu Kristo n'umwe yewe y'ababyago bavyuvuka ishusho tuvuga ngo bavuze kumanukana. Nta muntu n'umwe ari impanuka. Iyo umaze kwisobanukirwa ukaza imbere y'Imana ibutabara mu miroho yose, mu makuba yose, ariko ubwa mbere banzo yizeye, ubwa kabiri umve ko ari cyo yo gufasha, kandi wasame uyitabaze n'umunwa wawe. Muri ico gihe umukama akwereka ko ari umunyembabazi, akaba n'intungane, kandi Imana yacu ikikwiyereka nk'Imana y'impuhwe. Kubera iki? Ubundi mu bimwe bigaragaza icubaro cy'umukama harimo kugira impuhwe abamutakambira. Imana yacu ni nyene impuhwe, irabigaragaza mu kuzigama ibitazi. Iyo muri ko murarabaje nk'iyo ndiko ndiyihweza nk'imyaka namaze ntazi ukuri ku ijambo ry'Imana, ndabikora uko ndabyumva mbyuka nirukanga mu misa nongera ntaha. Iyo usenga nk'uko babyoroshe kuva mu misa bikakorohera no gusambana, babyoroshe kubyuka gutigita mu misa bikakorohera nuko uja gutigita mu bagabo canke mu nzoga. Biba byoroshe kuvuga ngo gacupa naco gatwaye, ubone ko kagutesheje umwanya, kagutwara gutunza atagufise, kagushize mu yindi pressure. Byari ngombwa ngo ukemure ibibazo byawe uri net. Amu Kristo nabizi naco yimubwira ko simuvuze izina kasi samye umutwaro wiwe. Ambwiye ati Anita, nje ndabigiranye nawe mu Kristo yambaza ibyacu ngo bakristo ngo bazava birukira mu byacu ngo bagire ne babyirukira bazabahiriwe. Avuga ngo Anita, uje nabayeho nkorera Imana, mugabo ndayipfanga n'ubusambanyi, ngakurorinda nkorera Imana, ngira kugwego sambana abantu batandukanye hamwe namwe ninda kuko umwe yasambanije mu gatondo ubundi mwijoro. Atumora nambwira ngo ndayikorora nagura n'ibinini iyiranga gukoroka. Ati none numva umutima urusha, ndabigenze gute? Kandi umukristo mukatolika kubera cyavuga ngo baranciye amasakaramentu, ari n'abatoya guca nabo yica, ariko wagifise amahirwe yikongera kubana n'Imana. Ambwiye ati ntabwo umwana si wakwiye ko guhangayikisha, uwaje kupfuka uwo ni wazobaga ko niwishimikiza ni wazobaga abandi iruhande y'abandi benshi bakoroho. Ingumirira kumvye yimwakira, nuze kuvuga ngo nzomwandikisha kuri indi. Natwe ubwacu turabareze kasi uvuga ngo barizwe n'abasije bagize gutorana bazotorana, mugabo umwana atazotorana urukundo ibyiza n'ibyishimo kiri muto nazotorana ayo matongo yanyu mwirukira. Mana yanje ni murera abana bameze nka ba Dawudi. Iyo urugo rumaze kwankirika, iyo ubuzima bwawe iyo umaze kubona isama, d'abord isama wazobona umwana w'umubabaro w'ibikomere wiki, burya wazobyimvamo ko yakurikiye abana bapfuye, azobyimvamo ko acitse kwicumu, azobyimvamo ko mama atamukunda. Nawe nyina watabibona kadashoye no kubimubwira,
azobyimba. Turashima Imana iduhaye akavura muri uyu muturuturu, yumva gusenga kw'abasabyi babo, kugira ngo rero umukama ashobore gukiza uwo mutima. Niki nuko hari abawuremesha bakongera kuwuremamo icyizere. Dawudi yaraciremyemwo, nanjye ubwanjye naraciremyemo. nabwiye usibye ko wakoroye inda ntaca wakoze twese tutakoze. Mugabo ayo maraso washeshe nesha ko minduru ntiyacecekeshwa n'amaraso ya Kristo, ntiyacecekesheje ayabere. Imana ni nyene impuhwe, Imana ni nyene urukundo. Inyenyeri yawe ishobora kuba izimijwe n'imyaka umaze mu byaha. Inyenyeri yawe ishobora kuba izimijwe n'igihe umaze usambana, igihe umaze uboregwa, igihe umaze utetereza izina ry'Imana. Ariko iyo wakoreye Imana wiyorobetse ushobora guhanwa kabiri cyangwa gatatu. Imana ikakugaragaza wenyine ko mugaragara. Mugabo deko kibona ko wakoroye indika nkakuvayo, deko ukabona ko wakoze ikintu kamaramara ugafatwa, isuganye ubwiza Imana ukuri sinari umumenje nari umuyobe, none ndashaka kungirira ikigongo. Wishushanye mu mutima wanje, icyo ushima bari cyo nshima, icyo wanga bari cyo nanga, icyo ukunda bari cyo nkunda. Ubwiza ukuri Imana, ubwiza ukuri rutare rwacu, ubwiza ukuri rudasumbwa, ubwiza ukuri nyene ijuru n'isi. Nta kintu kiruhije nk'icyaha. Ikintu cya mbere kizimya inyenyeri y'umwana w'umuntu ni icyaha. Kuko icyaha kibyara icyaha. Abari baraye basabye akavura Imana ibaha umugisha rwose. Imana yumva gusenga kwacu. Mana ndagushimiye kuko imirimo yariko ese cyome akakavura kagakwira Burundi bwose, ese ukazamura no ku yindi misozi yose. Ukundi ko ndakumva kuri uyu musozi magaze ko muri saa 10 z'ijoro, akaba ariko numva impundu zivuga mu babyeyi ati imirima yahembutse, ibigori byahembutse. Uri Imana itangira igihe, uri Imana itangira igihe, uri Imana itangira igihe. Hembura nyaguhora ku ngoma, vomerera nyaguhora ku ngoma, vomerera mwami w'abami, vomerera mukiza w'ubuzima bwacu, vomerera agahimbare kacu, vomerera 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 n'imitima yacu, vomerera n'imibiri yacu, vomerera n'amarangamutima yacu, vomerera mwami, vomerera mukiza, vomerera mubyeyi, vomerera rukundo kigongo, vomerera agahimbare kacu, vomerera mutabazi wacu, vomerera kibirengeye kizima, vomerera bwuzure bw'ubuzima bwiza bwacu, vomerera. Bibiliya irambwiye ngo umukama azigama ibitazi muri Zaburi 116:6, ngo narinduhishwa arankiza. Ibikurije bya mbere ni ibyaha. Bwira Imana igukize, bwira Imana igutabare, bwira Imana ikubohore, bwira Imana ikurenganure, bwira Imana igukure ku igisuzuguriro cy'ubwoko bwose.
Imana iguhisha utoshobora kwihisha ubwawe. Bwira Imana ikuriza utoshobora kwiyuriza. Bwira Imana igushikana utoshobora kwishikana. Bwira Imana ikwigururira utoshobora kwiyugururira. Bwira Imana umukiza. Bwira Imana umutabazi. Bwira Imana umurengezi. Bwira Imana umurenganuzi. Bwira Imana. Icya gatatu ni kwiremamo icyizere. Wowe nyene ubwawe utarindiriye umukozi w'Imana, utarindiriye ikintu na kimwe, kwiremamwo icyizere. Umurongo w'indwi baravuga ngo umutima wanje subira wiruhukire, kuko Umukama yaguhunze ibyiza. Nkako Umukama yankijije urupfu, akiza urupfu ubuzima bwanje. Amaso yanje yahanaguye amosozi, ibirenge byanje bibuza kunyerera. Nzogendera imbere y'Umukama kuri iyi si y'abazima. Iyo umaze kugira icyizere Imana, ukemerera kugendana nayo, nk'uko Mishe 6:28 yabivutse, ukagendana nawe uciye bugufi, uyubaha uyitinya kandi ugira ubuntu, Imana mushobora byose iragukura ku rupfu nawe uri kugobo rwawe, ku cobo cyawe, ku munwa wawe, iragukura kwamaganya. Amosozi yawe irayakiza kandi ikayahanagura amarira. Akanwa kawe kakuzuza indirimbo z'amashimwe. Ikakubera Imana y'akandi gato, ikakubera Imana ubuhungiro, ikakubera Imana umutabazi, ikakubera Imana umurengezi. Ubundi birambwira ko guhungira ku Mukama biruta kure cyane ukwishimira umwana w'umuntu, kandi ngo guhungira ku Mukama biruta cyane ukwishimira abatwara. Bo barananirwa, bo barasuzugurika, bo bararuha, bo barateterwa, ariko Imana nimutananirwa. Ngiyi impamvu ukwiye kugirira icyizere Imana. Ubundi ubuntu bw'Umukama ni ubw'imyaka yose. Nta kindi kintu na kimwe ukwiye kuvuga mu mutima wawe usibye icyo gushima Imana. Igihe cyose uri mu maganya ugatabaza Umukama, Umukama arakwishura, Umukama aragukiza, Umukama aragushira ahagutse kandi wari wamaze kwagirwa. Igihe cyose uri mu maganya ugatabaza Umukama, ukemera ukagenda n'Umukama umutima uciye bugufi kandi ugira ubuntu, Umukama aba kumwe nawe. Iyo amaze kuba kumwe nawe akumara ubwoba, akurinda gutinya. Kandi ikindi nkundira Umukama, agushiramo icyizere ku buryo uvuga ngo mbega umuntu yongera iki. Iyo Umukama uri kumwe nawe, uraba bakwanga, uraba bagusuzuguye, uraba bakunaniza, ukabona ko ataco bashoboye kukugira kuko uri kumwe n'Umukama. None rero we wamaze kuzigirizwa n'ibyaha bitandukanye, we wamaze kuzengerezwa n'amakuba atandukanye, kubw'izina ry'Umukama akira imbaraga z'ukuyogeza ibyago n'ibyaha byose. Nabo baraguciye irya nini, bagomba kugutoteza, bashaka kukunaniza, bashaka kugusuzugura, kubw'izina ry'Umukama akira imbaraga zo gutsinda umwasi utandukanye n'icitwa icyaha cyose, kuko kibyara icyago. Nawe ubukene, nawe ibyago, nawe ibyaha byaba byaraguhundaye ko nka kurya kw'inzuki, Imana irazimya umuriro uri ku mubiri wawe kandi ikawuzimya nka kurya k'umuriro w'utuyabara,
kandi kubw'izina ry'Umukama uratsinda, uratabagwa, urabohoka, urateta urugo. Nawe wowe uri kumwe n'abambuzi nakubwiye ngo ugendana n'Imana uyitinya rwose kuko n'Imana itinyitse. Nawe baba ariko baragusunagura, bagusurira ibinyoma, bakunyomeka, bagutetereza, baguta, bagutongerera ko ibigomye, Umukama arakubwira ngo ndagufasha, ndaje kugufasha. Umukama niwe bukomezi bwawe ubyumve, kandi nanjye niwe bukomezi bwanje, niwe bukomezi bwacu. Niwe ruririmbo turirimba tugatabagwa kandi tugatabara, tukongera tugatabaruka amahoro. Niwe rukiza rudukiza ibyaha n'ibyago. Ngaka kamo k'impundu nikaze kasiramire umutima wawe ntungane. Ngaka kamo k'impundu nikaze kagaragare mu rusago rwawe, ugaragare nk'umwana wa rudasumbwa, kuko kuryo k'Umukama kuraje gukorana ububasha ku buzima bwawe n'ubwanje, kandi ukuryo k'Umukama kuraninaye kuje gukora ibyiza n'ibitangaza, kandi ukuryo k'Umukama kuje gukoresha ububasha. Numara kwiremamo icyizere, uzobwira umutima wawe uti sinzopfa, nzoguma ndi muzima. Ntukemere ko urupfu rugusogereza, ntukemere ko urupfu rugutetereza. Niwe wo gukorera Umukama. Mwene Sirake yaravuze ngo rega bapfuye ntibashobora gukorera Umukama. Reka kwemera urupfu, kubera ngo bakubwiye ngo ufise kanseri, ngo yo mu gitereko, ngo yo mu bwonko, ngo yo mu ibere, ngo yo. Reka kwemera urupfu. Bwira umutima wawe, bwira ubuzima bwawe uti sinzopfa, nzoguma ndi muzima, kugira ngo menyeshe ibikorwa by'Umukama. Kandi Umukama yaramanye cyane, ariko ntiyanaye ubyara by'urupfu. Bwumve ko Imana iyo wakosheje iraguhana, ariko iyo iguhana uyifitiye icyizere ikaguhana wayizigiye ko ari Imana mvyeyi, ukuntu kigongwe, mpuhwe, ubasha, bushobozi, mudahemuka, munyamasezerano. Iguhana itakwikura, iguhana ishaka kugukuza, kuko nishobora kuguta mu byara by'urupfu. Noneho ndasenze ngo amarembo y'ubutungane yuguruke muri twebwe. Ndasenze ngo ibirenge byacu byinjire mu marembo y'ubutungane, kandi ndabisenze nshimagiza izina ry'Uwiteka. Ndasenze ngo irembo ry'Umukama rimwe ubutabazi. Ndasenze ngo intungane zize zinjiremwo muri ryo, kugira ngo dushobore gushimagiza Imana duhuje umutima, kuko Imana iratwishyura mu bibazo byose bigeramiye ubuzima bwacu, kandi Imana iratubera urukiza, ikadutabara inyenyeri zacu zikadusinguruka. Erega abakundwa b'Umukama, ongera mwumve ko muri abadasanzwe. Kubera iki? Wewe uri umuntu udasanzwe. Subira ubwira umutima wawe uti Umukama n'Imana itanga umuco. Ongera ubwira umutima wawe uti Umukama n'Imana itanga umuco. Reka kuvuga ngo kubera abanzi ko ndi ndaya, abanzi ko ndi imbore. Ubwira umutima wawe uti Umukama n'Imana itanga umuco. Ubundi uwo ni umwijima wagendeye icyo cyabaye kuri wa Munyasamariyakazi, ibikomere biduteza ibyaha n'ibyago. Bwira Umukama ati niwe utanga umuco. Numara kubivuga, Bibiliya irakubwira ngo ibuye abubatsi bari barataye niryo ryabaye ishimikiro ry'imfuruka, kandi ibyo nawe undi tubikesha n'Umukama. Uciyana ibyaha byawe, Imana iza kuba muri wewe, ikaza gukorera muri wewe. Ega n'ibitangaza mu maso yacu, niko Bibiliya ivuga. Ni Zaburi 118 umurongo wa 22. Nuvuga ngo Umukama Imana niwe muco w'ubuzima bwanje, uyu munsi uraguhindukira umunsi w'ibitangaza.
hamusigara uvuga ngo nguyu umunsi umukama yari yarambikiye ngo ntabagwe, nguyu umunsi umukama yari yarambikiye ngo mpimbagwe, nguyu umunsi umukama yari yarambikiye unezerwe muri we. Takambira umukama aguhurukiza, takambira umukama aguha ubuhigwe. Ihezagire izina ry'umukama, uhezagire n'uwuje kubw'izina ry'umukama wa n'ijambo. N'iri jambo riko rirazi n'inkingi ya gatanu, n'iri jambo riko rirazi. Reka guta wakoba, reka kunanirwa, reka kunanizwa. Turi mu ngoro y'umukama, turahezagira ubuzima bwacu, tugahezagira n'abacu, kuko Imana ni Imana iduha umuco. Iki ni igihe cyo kwakira imbagwa zanyu, mukabohesha umugozi mugashira ku ruhimbi rw'umukama. Ni igihe cyo gushira ikimazi kuri iki gicaniro, ukavuga uti nanje ngiye kubohoka. Ni igihe cyo guhiga umuhigo, ukabwira Imana uti sinzokuryarya ca 10 nanje ngiye gutunga. Ni igihe cyo kubwira Imana uti sinzokuryarya no mu kanwa gatoyi, nzokubanda gusonera nk'Imana yanje, nanje ngiye kuba muri iki gayi yanje, ngiye kuba mu muhamagaro wanje, ngiye gukorwa kw'igisuzuguro c'ingwara n'ubugumba, icankiro n'inzanka, ngiye gukorwa mu ruzererezi. Iki ni igihe cyo guhigira Imana umuhigo uti nzogushimagiza kuko uri Imana yanje, umpaye umuco. None nimushimagize umukama kuko ari mwiza, kandi ubuntu bwiwe n'ubw'imyaka yose. Izi nkingi zitanu nuzumirako, ndabizi yuko urukiza rw'Imana ruzoba ruri kumwe nawe. Ongera ukiza igikombe cy'ubukiriro, utabaza izina rya rudasumbwa. Icya gatandatu icyo kizokugira umuntu muzima, ni kurangura indagano waraganiye umukama. Nta mukristo n'umwe adafise indagano yaraganiye umukama. Munema y'ibatisimu turavuga ngo ibatisimu nahawe, ngo niyo yangeze, niyo yandeze, niyo yanshize mu bibondo by'umukama. Naramwemereye ko nzomukorera, ko nazomuhemukira, ko nzomukunda, ko nzomukorera, kandi ko ntazigera ndamuhemukira na rimwe. Bwira Imana uti ibyo ntaranguye kubera kutamenya kwanje, ibyo ntaranguye kubera ubugome bwanje, ibyo ntaranguye kubera igisokoro kibikindiko, ubu noneho ngiye kubirangura kuko ndakwizeye, ndakwishimiye kandi ndakunezerewe. Urangura indagano waraganiye umukama, kandi ubigire imbere y'igihugu cyose, ureke kwiyorobeka. Uje mu rwago upfumbe byemere, uje mu baririmbyi uririmbe byemere, ureke kuvangatiranya, hose ugaragaze kuri umwana w'Imana. Urupfu rw'abayoboke b'umukama ruri n'agaciro mu maso yiwe, nawe uraho twagwirukanye. Kandi urupfu rw'abayoboke b'umukama ni iki? Ni gupfa kucaha, gupfa kubwibone, gupfa kubwisuzuguro, gupfa kugahinda, gupfa kumanyama, gupfa kubushirasoni. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, uri umukama Imana yacu, natwe turabasabyi bawe, turi abana b'inshoreke yawe. Waracagaguye imbuto zose zari zibosha amarangamutima yacu, bigatuma inyenyeri zose zishingiye ku bwiza n'ibyishimo wadusezeranye isi itararemwa ku bwacu zitwikirwa, tukaba mu buzima bw'akavuyo. Imbuto zacu zose uraziciriye muri uko kuri kw'ijambo ryawe. Turakwemere kuguhereza imbarwa y'ubukengurutsi papa, turakwemere kuzokwama dutabaza izina ryawe ryeranda papa,
turakwemere kuzokwitwareka kurangura indagano twagusezeraniye nizo twari twaragusezerane zigiye kubyuka imitima yacu nyagora ku ngoma, kandi tuzobigirira imbere y'igihugu cyose, ntituzotinya ngo baratubona. Tuzobigirira mu ngoro yawe, tubigire n'imuhira dutashe. None rero twese turasamitse akanwa turavuga ngo ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose. Imiryango yacu nawe nyene irasamye iravuga ngo ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose. Kana twebwe abakubaha nyagora ku ngoma turavuze ko ubuntu bwawe ari ubw'imyaka yose. Nudutabare mu maganya twariko turagendaniramo, turagutabaje nk'Imana mushobora byose. Twishure Papa, turagusabye urukiza, turagusabye udushira hagutse, tureke gukeranirwa, tureke kubundabunda kwera amadeni, tureke kunama imigongo, bireke ko nkako tugenda kwera ubugwayi n'ubumuga. Mukama nube kumwe natwe tumara ubwoba bwose, nitwigere dutinya no mu gihe c'ibisuzuguro no mu gihe c'amageragezwa. Turazi kuri kumwe natwe ata muntu n'umwe afise ico dukoze. Izi nkingi zitandatu twokwibanda ko mu kwaguruza ikirere ciza ku buzima bwacu, turagusabye uzitsimbatarize muri twebwe, izigere zikemwa ntizigere zisuzugurwa, ahubwo uduhe umugisha n'umugwiza, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, kandi udutere iteka utunezereze. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ibyiza byose twagenewe. Tugusabishije ukwizera, tugusabishije izina rya Yesu Kristo, tugusabishije ubukengurutse, tugusabishije umubavu mota neza, tugusabishije ukukwemera ko tutazigera tukuryaryanya. Twumvira utwishure, twumvira udutabare, twumvira utunezereze, twumvira utubohore, twumvira uduteturure, twumvira uturinde kubabara, twumvira utwagurira imbibi, twumvira uduteturure, twumvire Mwami nyaguhora ku ngoma, uduhibwiye imitima yacu iriko iragusaba, kuko uri Imana mushobora byose, uri Imana umuremyi, uri Imana umutabazi, uri Imana umurengeji, uri Imana udatana mu ndagano. Nurabe ibikomere by'imitima yacu, nurabe amashashara y'ibyaha twagendeyemo, nurabe isuzuguro duterwa n'ibisokoro tuvukamo, ahubwo shingira kuri za mpuhwe zawe no kuri rwa rukundo rwawe, uduhice imitima yacu igusabwe cane ku buryo bw'umwihariko. Inyenyeri zacu zari zaratwikiriwe zitwikururwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe umugisha n'umugwiza twandi twererwe mu byo tugusabwe, tugire amagara meza, turonke inyishu ku mitwaro yacu yose tugohereje mu izina rya Yesu Kristo. Natuyitiza nkavuguruza inabi, kandi mpamagaye ubutware bwa mutima mwenda ngo butwarire muri twebwe, kugira ngo ibyo tugusabye byose tubihabwe. Amen, amen, amen. Turakiriye urukiza, turakiriye uruhoza, turakiriye amahoro, turakiriye ubwenge n'ubwitonzi, turakiriye ibyiza n'ibyishimo, turahakanye kubabara mu izina rya Yesu Kristo. Turabana b'Imana. Amen.